Muri application maze kubikuzayo amafaranga angana n'amadolari 5. Kandi ayo mafaranga yose nayakiriye nkoresheje konti yanje ya 1xbet. Ayo mperutse kubikuza yari amadolari 2. Ico gihe naciye nakira amafaranga angana n'ibihumbi 14 n'amafaranga amajana 6 y'amarundi. Birumvikana neza ko ubu idolari rimwe rigeze ku mafaranga ibihumbi 7,300 y'amafrabu. Muri video rero ngira ndabereke uko muza kwiyandikisha, nongere kandi ndabereke nuko mugenda murinjiza amafaranga muri application. Ariko ku mpera y'i video nonza kubereka uko mubikuza amafaranga muba mwarakoreye muri application. Kandi ku mpera y'i video ndaza kubereka trick muzokoresha kugira ngo mwinjize amafaranga menshi. Twihuse rero uraza kuja muri Play Store yawe uhige application yitwa Gamony. Uraza kwandikayo Gamony muri research. Hama uraza guca ubona application imeze uko. Murabona ko ifise na review nziza cyane, ni kuvuga ifise commentaire nziza. Rero wowe uraza guca uyenstara, ariko je kubera na yenstaye ndaza kuyinjira. Kwiyandikisha rero uraza guca uklika ahanditse ngo s'inscrire avec Google. Hama baca baguha urutonde rwa Gmail ziri muri telefone yawe. Wowe uraza guhitamwo iyo uza gukoresha muri application. Umaze kuyihitamwo uraza kurindira gato vyirodinge, hama bagutware kuri page. Aha rero wamaze guheza kwiyandikisha. Urabona ko hari abace baguhana bonisi y'amasenti 2. Hama ngira ndakwereke uko ugenda urinjiza amafaranga muri application vyoroshe cyane. Niba turi kumwe rero neza, banza kwanza umpe like. Reka nizere ko wamaze kuyishirako. Hama mu gutangura kwinjiza uraza kuraka ka option kino hahereza, hama uhinjira. Aha handitse ngo saisir code de référence, uraza kwashira iyi code ngira ndaguhe. Baraza guca baguha amavolte 50. Amanota yo muri application bayitwa amavolte. Kode ni maze kuyishirayo neza uraza kurungika. Hama urindire gato aka notification. Urabona ko hari hejuru cyatubwira ko turose amavolte 50. Umwanya acaba amasenti 25. Uko niko tugenda turayaduza gake gake. Aha rero tuja kuri option ya kabiri. Aha uraza kwasanga ibikorwa nko kuraba video cyangwa gukina game. Urugero nk'ama game araha. Aha hari amaje akoreye muri application. Bakubwira ko score ya 239 kuri je imwe ngaha. Baca baguha amavolte 20. Bivuze ko ukinye game imwe mureze, muri yo game ugashika nayo score ya 239, niho uca uza kureklama aya mavolte 20 bakubari. Gusa game no kuri commandinga gukina ni ya mbere kuko niyo yoroshe muri zose. Hariho nahanditse keys. Aha kuri keys uzokwishura ibibazo atabwenge bwinshi ubishizemo. Kuko ubitora cyangwa se bikakunanira hose baguma baguhaye ayo bakwemereye. Ahandi naho naha kuri video bacha baguha amavolte 5 mu gihe uravye video. Boy. Reka twibandanyirize. Ahandi hano rero nahakura kaka option ka gatatu. Aha urasanga udukorwa dutandukanye nko kwiyandikisha, kwinstara ama application cyangwa se kwinstara ama game. Urugero nk'ahanditse ngo AdSense Media. Uhinjiye baragusaba kwinstara ama application. Nkiya Alibaba barakubwira ko baguha amavolte 585. Nuwayinstara gusa hama ukuguramwo na account. Aha rero hariho n'amaje ushobora kwinstara ukaza urakina bakaza baraguha amavolte. Baza murabona ko aya mavolte ari menshi cyane. Okay, ahangira ndabereke ahandi hantu handitse ngo time wall. Naho nyene uraza kwasanga ibikorwa byinshi naha. Uraza kuhinjira hama wiyandikishe ukoresheje Google account. Ndavuga Gmail. Muri time wall rero haba hameze uko. Aho genda urinjiza amanota mu gukora udukorwa tugiye dutandukanye. Nko gufollowinga ku mbuga cyangwa se kuraba video cyangwa ahantu handitse ngo clicks. Reka byose tubirabe mu buryo bwihuse. Aha kuri clicks nahantu ushobora kurabira aga publicity. Naha ukritse ahanditse ngo view. Urabona ko munsi baba bakweretse n'imisegonda uza kumara muri ako ga publicity. Ntagabara ga publicity ka video, ahubwo abari nka page cyangwa se website. Iyo ukritse handitse ngo view bacha bagutwara muri yo page cyangwa muri yo website. Hama hari aba baguhaye imisegonda uza kumarayo n'amanota baza kuguha. Kuri task naho uraza kwasanga ibikorwa bijanye no gufollowinga ku mbuga cyangwa se kwiyandikisha n'ibindi bigiye bitandukanye. Hama mugihe ukwije amanota 500 muri time wall, ushobora guca uyarungika muri Gamony ukayahinduramo amavolte. Navyo bica bikoguku. Uraza no ku burongo butatu urabe ahantu handitse ngo withdraw. Aha rero jewe iyi time wall yanje ihujijwe na Count ya website meruka kubereka muri video ziheze. Gusa wowe iraza kuba ihujwe na Gamony kubera niyo winjiriyemo. Aha rero ucuklika handitse ngo withdraw. Urabona ino hejuru handitse withdraw ndi waza ucuhabona. Gusa aya manota nakorenga muri time wall acaja muri account yanje ya Count kuko niyo nabihuje. Reka tubandanye. Mukubikuza rero amafaranga wakoreye muri Gamony turi mu Burundi turikoreshereza 1xbet.
uraja muri 1xbet hama uje hamwe nyene usanzwe uca kugira ngo ukore depo ya hama urakurikiza ivyo ngira ndakwereke. Okay, umaze rero gushika kuri page icyo ukora uraza kumanuka munsi uje ku kibanza c'ama cryptocurrency. Uraza kumanuka manuke hasi urabe iyi crypto yanditseko Litecoin hama uyinjiremo. Handitse confirme. Ya, aha rero ikituzanya tuje gukopya aka wallet address. Niba ukoresha Binance ushobora kukazana aka wallet address ugakuye muri Binance. Ya, twero turaza gukoresha 1x kubera ko dukeneye kwakira amafaranga y'amarundi, amafrabu. Gusa dusigaye dufite na code promo itanga bonus ya 200% buri gihe ukoze depo ari kwa gatanu. Ushobora kuyikoresha niba usanzwe uhimbagwa n'ivyigwa tubahanga. Ya, wejeje kugakopya uraza kuvayo na ka link ndibaza mwakabonye. Uravaho hama ugasubira muri ya application ya Gamony. Niba video twigeranya aha uri umuntu w'agaciro cyane. Biboneka ko uri seriye n'ivyo urimo. Cyandika rero muri commentaire ati turi kumwe gatanu ku kandi. Ya, cuklika rero aha handitse ngo rotire. Umaze kwakika ucawongera kandi ugakika ahari amarogo y'ama cryptocurrency. Ndibaza murayabona. Ya, naho uca uhinjira. Umaze kuhinjira aha rero ahantu handitse ngo Bitcoin. Uraza kuza uhahindure uhashire Litecoin. Kuko muribuka ko muri 1xbet tuvuye kuzana wallet address ya Litecoin. Ya, umaze guhitamo Litecoin ngaha rero ahantu bakubwira ngo ushireyo igitigiri c'amadolari. Aha anye muri Litecoin amakaya yo kubikuza na madolari 2. Aha nayo ino bakubwira ko angana n'amavolte 1998. Aha munsi rero handitse ngo saisir address. Uraza kwashira ijya wallet address twakuye muri 1xbet. Maze kweshiraho byose bamaze kubikompleta uca uklika aho handitse ngo envoyer la demande. Bacagutera message ikubwira ati biza kumara amasaha 28 ni kuvuga amasaha 28 niyo urindira kandi birize amafaranga araza by'ukuri. Hama trick nawemereye kumpera video nta yindi ni kuja ku rubuga rwa Instagram ugahiga Gamony hama ukaza urabakurikirana kuko hari gihe usanga bashize ko akantu gashasha bahinduye cyangwa ugasanga babajije nk'ibibazo kugira ngo abaza gutsinda babahe ama vote cyangwa ugasanga nyene amaje bashize nko ku ma vote 100 score ugasanga yagabanutse. Rero bishobora kugufasha kubibona hakiri kare kugira uje nawe kokipa.